So let's first talk a little bit about marriage, and then we're going to talk a little bit about raising children. turaza kuvuga gatoyi ku rugo hama mu nyuma tuvuge ku bana ingene turera abana. Because if you're not careful when you get married, you may find you have children. Kubera utaravye neza ugize mariage ushuvyara. It seems to be the natural byproduct of that relationship. Womenga nuko nyene ibintu bikwiye kugenda. So let's read Genesis 2:24. Dusome itanguriro igice ca kabiri umurongo wa 24. So that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife, and they become one flesh. Nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bakaba umubiri umwe. Matthew 19:6. Matayo 19 igice ca gatanu umurongo wa 6. So they are no longer two, bituma batakiri babiri but one flesh. ariko babaye umubiri umwe. Therefore, whom God has joined together, nuko ico Imana yamatanije umuntu ntaza kimature. let no man separate. Umuntu ntaza kimature. Now let me tell you something before we dig into the next slide. Imbere yuko tusoma ibikurikira. If you came here tonight to hear something brand new, nimba waje kumviriza ikintu gishasha c'igitangaza, I hate to tell you, you will probably be disappointed. mbaye ndasaba imbabazi ko ushobora kutacumva. Because we've all heard good lessons on what we'll be talking about tonight. Kubera twese ndinzira nakekeranye ko tumaze kumva inyigisho nyinshi kandi nziza ku byo tugiye kwiga uno munsi. But just like a person who is a medical profession for the emergencies, we call them paramedics. I don't know what you call them. Ariko nkuko umuntu kenshi usanga akora muri urgence kwa muganga, every year they have to pass certification to make sure they still know how to do their job well. ku mwaka bategezwa gukora certificate kugira ngo barabe yuko ubumenyi bafise bukiri bwabundi atabwatosekaye. So think of this as training for your next certification. Rero ibi mu bifate nk'ivyo gukabura ubwenge kandi nka kujya bagira ku mwaka. Let's go to the next slide. Now this is how not to live happily ever after. Uko rero umuntu ashaka ingene atobaho aryohewe ibihe byose muzobana n'uwo mubakanye. That is why a man leaves his father and mother. Gituma umuntu azosiga se na nyina. That is why a woman leaves her father and mother. Gituma umugore asiga se na nyina. Some people never leave them. Hariho bamwe batigera basiga se na nyina. Our fathers and mothers have a very important task to do. Abavyeyi bafise igikorwa kimwe cyane mu buzima bw'umuntu. They were given the responsibility by God to raise us up and send us out. Bahawe amabanga akomeye n'Imana yo kuturera tugakura tugeze mu bigero tugasohoka. They were given the responsibility of taking those little dinky kids bahawe amabanga yo gufata twana duto cyane and teaching them how to be productive citizens in an adult world. Bakabigisha ingene baba abantu bakuze bashitse bafasha abandi mu kibano. But when a marriage occurs, ariko rero iyo urugo ruvutse, it's a start over. Ni nkuko habayeho itanguriro rishasha. Because just like when your parents had a time when they had no children, nkuko abavyeyi bawe hari igihe bigeze kwa ata mwana n'umwe afise, you are now at that point in your life cycle. Ubu naho ugeze aho hantu nabo bari aho nawe nta mwana ufise ariko bagiraza. And I'm not suggesting we ignore our mother and father or anything like that. Aho simvuze yuko muca mutangura kubirengagiza mukabibagira mukibagira abavyeyi. But I am telling you that here's a family. Ariko ico ndiko ndababwira hariho umuryango. And from that family there is a daughter that has come into the marriage. Muri uwo muryango haravuyemo umukobwa nawe agiye kubaka gwiwe. And here is another family. Hakabaho undi muryango.
And from that family, a man has come into the marriage. ufise umuhungu, uwo muhungu akaba agiye nawe nyene kubaka urwiwe. And I can guarantee you that that family and that family are not alike. Hama ico nobemeza neza nuko iyo miryango ibiri yompi bavuyemwo ntisa. Batandukanye cane. I don't care if they grew up in the same neighborhood. Nubwo baba bavukiye ahantu hamwe muri quartier imwe. They are not alike. They are different. Baratandukanye cane. Because we as humans are different. Kubera n'abantu twebwe ubwacu turatandukanye. And so now you're entering into a new relationship as a brand new husband and wife, and you have to say, whew. Ubu rero umugabo n'umugore baraje barubatse urugo rushasha. Now what do we do? Bagaca babona nunaho turabigenza dute? Well, my mama always did this. Umagaca avuga jewe mama yahora akora ibi. Well, my mama always did Uwundi that. nawe ati mama nanje yakukora uku. That's cool. Okay. Now pick one. Rero ubu hitamwo nina nzobigenza gute? Or if you don't like either one, Canke nimba mudakunda uko bo babikora, pick a different way of solving the hitamo problem. rwanyu bitandukanye nuko bo bakemura ibibazo. If your parents couldn't ever figure out how to solve a problem without fighting, Nimba abavyeyi banyu bamwe mu bavyeyi banyu batashobora gukemura ibibazo batagwanye badashwanye, don't take that into your marriage ivyo nimubitware mu rugo rwanyu. just because they're your parents. Kubera ngo ari abavyeyi banyu ngo niko babigenza. We love them, but we know they're human. Turabakunda ariko kandi turazi ko ari abantu. They are not perfect. Barafise utunenge. No matter how many times they tell us they are. Nubwo botubwira ko ari abaziranenge twe turabizi Amen. bafise utunenge. Siko? Because they know everything. Tubona nkaho umengo bazi byose ariko siko biri. So the other one, so they are no longer two. Bituma batakiri babiri. Here comes the tough part. Aha rero niho bica bitugorera. Here is a man Haba hariho umugabo who has been living as a single man. yabayeho atubatse amaze igihe kinini yabaye atubatse. Here is a woman Aha naho hakaba ari umukobwa who has been living as a single woman. yabayeho atawafise uwo bubakanye. He has his circle of friends. Yifitiye abagenzi biwe. She has her circle of Nawe nyene friends. yifitiye abagenzi biwe. He likes to go do this and that. Akunda gukora ibi n'ibi na And kiriya. she likes to go do two other things. Nawe nyene yifitiye ibyo yikundira gukora. Now they're living in the same house. Ubu rero abo bantu babiri batandukanye uko baba mu rugo rumwe. And if you're not careful, Utiyubaye you'll come back after 6 months inyuma y'amezi 6 and he's spending all his time with his circle of friends. ugaca usanga uyu bya bintu ntibyahindutse abandanya yisohokera n'abagenzi And she's spending all her time with her circle of friends. na wa mukobwa nawe nyene abandanya yisohokera n'abagenzi biwe. No, 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 no. Eka. The two Abo babiri become one. babaye umwe. For two to become one, Kugira ngo babiri babe umwe they have to become intertwined. bategerezwa kumera nk'imigozi ibiri itsivye. So the job of newlyweds is to figure out who are we as a couple. Rero akazi umugabo n'umugore bari mu rugo rushasha baba baronse nuko bategerezwa kwiyumvira mbega je nawe tubumwe gute. What are going to be our favorite things to go do together? Mbega ibintu dukunda gukorera hamwe nibihe. Make sense? Birumvikana? If you don't do that, Ibyo rero mutabikoze. think of how easy it is to divorce. Nimwiyumvire ingene vyoroshe kwahukana ataco muhuriyeko. He can walk out the door tomorrow and go ahead and mess around with his circle of friends. Uyunya ashobora gusohoka akigira muri abagenzi biwe. That's why scripture teaches us that the two need to work to become one. Nico gituma ijambo ry'Imana ritwigisha yuko babiri bakwiye gukora kuri ico kintu cyo kuba umwe. It's not something that necessarily comes easy. Si ikintu kiza coroshe aho ntituyihendere. Because when you married that woman, Kubera niyo wubakana n'uwo mugore, you learned a lot of things about her that you thought were weird.
hari ibintu vyinshi wiga kuri wo kare ubona kuri we kare we wabona ko biri bizarre utovyihanganira. To where as husbands and wives we say, really? Hamwe ukiyumvira ati esa? You do it that way? Ivyo niko bikora? What's wrong with you? Na mahoro mu mutwe. Because you don't do it my way. Kubera utabikora nkuko je ndabikora. And obviously my way is the right way. Kandi jewe wanje ivyo wanje nivyo Or I wouldn't be doing it. Nayo ubundi sindoba ndiko ndabikora uko ndabikora. This two becoming one is complicated. Aba rero kuba umwe babiri bakaba umwe ntimugire ngo biroroshe. Let's go on. Now at this point, I'm going to start meddling. Guhera aha? Do you know what meddling is? Messing around in your business. Guhera aha ngira ntangure kwinjira mu vyanyu. I apologize. Ndasaba imbabazi. But it isn't me. Ariko si jewe. It's God's word. Ni Imana yavyanditse. And it's so hard. Kandi biragoye cyane. When Peter wrote these two passages Igihe Petero yandika iyi mirongo in 1 Peter 3, muri Petero wa mbere gatatu, God inspired him to tackle subjects Imana yamusavye kwandika that are not subjects that we will do naturally. Yamusavye kwandika ku bintu tutokora mu buryo buri naturel. If you leave us alone to do everything our own way, uturetse ngo dukore ibintu uko dushaka, we will never match up to either one of these passages. Ivyo sivyo twoba turimwo, sivyo twokora. Yes. Yeah, I will translate. Okay. So what is one of the first things that a little baby learns? Nibihe bintu vya mbere abana bacu bakiri bato biga? Usually by the time they're 6 to 9 months old. Kenshi iyo bari ku mezi 6 canke 9, hagati ya mezi 6 n'9. Rero ibi bishobora kuba ari muri Amerika gusa, ariko ni nkuko bishobora gusa n'ivyo ngaha. Reka rero mvuga ivy'iwacu ivyo nabonye muri Amerika ku mezi hagati ya mezi 6 n'amezi 9 bicaye hasi hamwe n'utundi twana tubiri bayikwegerako kwanje. We learn so quickly biroroshe cyane kwiga to be selfish, kwikunda, to try to arrange everything in our world to where it blesses us. biroroshe cyane kuri twe gupanga ibintu byose byo kwisi mu buryo twe biduhezagira. And that's what Peter, under the inspiration of the Holy Spirit, ibyo rero nibyo Petero asunikiwe na mpwemu yera tackled in these two passages. yariko aravuga. First one, wives, I'm sorry, you came first. Bagore mumbabarire nimwe yatanguriyeko. It's not my fault, it's Peter's. Sikosa ryanje turishire kuri Petero. Wives, in the same way, submit yourself to your husbands. Let's go to the next. Bagore nuko mugambukire abagabo banyu. Let's go to the next slide. I've got the stuff highlighted there that's really hard. Yeah. But I can read it. Submit yourself to your husbands so that if any of them don't believe the word, they be won over without words by the behavior of their wives. Mugamburukira abagabo banyu kugira ngo naho bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshwe n'ingeso nziza z'abagore babo. So does this only apply if your husband is an unbeliever? Mbega ibi bikora mu gihe umugabo wawe atari uwizera? I don't think so. Sinibaza. I think Peter was saying under the inspiration of the Holy Spirit Nibaza ko Petero yari asunikiwe na mpwemu yera that one of the things that is hardest for any woman to do
ko kimwe mu bintu bigora abagore gukora is let someone else be in charge. ni ukugamburukira umuntu ukareka ko ari we agutwara. It's hard. Biragoye. You have brains, they're good brains. Ibaze You ufise think good ubwonko thoughts. bukora neza, bufise ivyumviro vyiza. Why should I submit to him Mugashizaho n'ibintu vyo kugamburuka when I've umuntu. got all these good ideas myself? Kandi jewe nanje mfise ukuntu ushobora kubikora. Like, God, what were you doing to me? Mana wari mu biki ico gihe? But let's look what he did to the husbands. Hinga rero muravyo yaciye abwira abagabo nabo. Husbands, be considerate. Namwe bagabo nuko mubane n'abagore banyu nk'abazi bibereye. What? Woman, you're supposed to submit. So I don't need to listen to you. Oh, but wait. Kwimana yatubwiye yuko bakwiye kutugamburukira ibintu vyo kubumviriza navyo bije gute? Wouldn't that be being considerate? Mbega kutumviriza ni ukubana n'umuntu nk'uzi bibereye. You know, if God only needed one brain in your marriage, Urazi nimba Imana yari ikeneye ubwonko bumwe mu rugo rwawe, he would have only given one of you a brain. yari kurema bumwe gusa. I can't tell you the number of times Sinshobora across our kuharurira 54 years kangahe muri iyi myaka 54 nubatse that in the midst of discussion, wasanga ndi hagati mu kiyago that beautiful young woman n'urya mugore akiri muto cyane mubona comes up with a way of solving the problem that I hadn't thought of. agaca azana inyishu y'ikibazo byari byananiye gukemura. And I guarantee you, kandi ndakwemeje neza yuko your wife will do the same thing for you if you let her. umugore wawe bizomubera ko kuno niyo wamureka, niyo wamuha ikibanza cyo kubikora. Can I get an amen from the ladies? Abagore mwoma amen. Well, thank you. We even had a man up here clapping. Bless his heart. He's a brave man, or his wife made him. I'm not sure which. All right. Treat them with respect. Mubahe icubahiro. Why? Kubera iki? Because they're heirs with you. Kuko nabo arabaraganwa namwe. So if you're in a family, nimba uri mu muryango, and according to the will, the last will and testament, hama mu bivanye n'iragi, you too are going to get exactly the same benefits from that estate. imbere ya sentare mwese mufise amavantage amwe muri testament. It is in your best interest rero kuneza yawe to be good to that fellow heir. ni kuneza yawe yo kuba umuntu mwiza kuri uwo muraganwa nawe. And this last part of this verse, I did time. Come again. This last part of this verse, I didn't really understand why for a long time. agace kanyuma k'uwo murongo byarantwaye igihe kinini kugira ngo ntahure ico gasigura. Then I had a baby daughter. Rero hama ca ndavyara umwana w'umukobwa. She's the one that fit from there to there. Niwa wundi ndababwira yakwira ku kuboko kwanje. And as she grew up, uko yakura, man, if anybody messed with her, they were in trouble. hagize umukorako yarambona. Daddy was going to come down on them with an iron fist. yashaza yiteguriye kugwana. Imagine how our Heavenly Father feels. Rero nimwiyumvire ingene data wo mwijuru yiyumva nawe. That woman that he brought into your marriage uwo mugore yazanye muri urwo rugo rwawe is his little girl. ni umukobwa wiwe. So suddenly it made it so much clearer to me why Scripture would say, so it doesn't hinder your prayers. Rero naciye ntahura n'uwo mwana w'umukobwa wanje, naciye ntahura igituma avuga ngo kugira ngo gusenga kwanyu ntikugire ikigutesha. If I've been giving Debbie a hard time, nimba nagumye ngora Debbie, and then I come to the Lord for something, hama nkaca ngenda nkasenga, he looks at me and says, Imana irandaba. you know what you just did, right? Urazi ibyo uhejeje gukora ugashiza gusenga.
And now you want me to bend over to give you something you want? kandi ugashaka ko ndaguha ivyo wewe ushaka You go tell her you're sorry and then banza come ugenda talk to usaba me. ikigonge hama ucuza dusubire mu byo tuvugana. I believe that. I really do. Je niko nibaza ko bigenda Because they're joint heirs. kubera murabaraganwa mufise They're so just umwe They're just as important in the kingdom of God as any man. mu bwami bw'Imana murangana. And so that's an idea you can take. Ico ni iciyumviro mushobora gukoresha uko mushaka. So what is common about everybody in your family? Nibihe bintu muhuriyeko mwese mu muryango wanyu. This is also very basic. Every one of them is a sinner. Niki kintu ni cibanze umuntu wese ni umunyavyaha akeneye umukiza. There's no difference between Jew and Gentile, Nta tandukaniro rihari hagati y'abayuda man and woman, n'abagiriki, umugabo n'umugore, child and adult. umwana canke abakuze. They're all the same, for Vyose ni all have kimwe. sinned and fallen short of the glory of God. Bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Next slide. However, Ariko every one of us twese umwe wese muri twebwe were created by a God who has the capacity umwe wese muri twebwe yaremwe n'Imana ifise ubushobozi to establish a unique plan bwo kurema ubugombe bwisa for over 6 billion people at the same time. ku bantu barenga miliyaridi 6 ngaha ku isi icarimwe And not get mixed up. kandi nta kintu yavanze n'ikindi. When my parents conceived me, Igihe abavyeyi banje bamvyara we were living on a ranch in Kansas, twaba ahantu muri ferme muri Kansas, 30 kilometers from the nearest town. ibirometero 30 hafi hari ibirometero 30 n'igisagara ca mbere cari hafi yacu. They had no idea Ntibari bazi yuko that there would ever be a baby of theirs standing here. ntibopfuye biyumviriye ko hari umwana wabo yo bahagaze aha. No one in their family had ever even completed high school. Nta mwana wabo n'umwe yigeze amarana amashuri makuru n'amashuri yisumbuye. Isn't it crazy what God does? Ibintu Imana ikora birarenza. And so that's the beautiful thing about when children come into our life. Ubwo rero nibwo bwiza buhagaze muko abana baza mu buzima bwacu. Every one of them comes with a predefined purpose. Umuntu umwe wese azanana n'umuhamagaro wiwe. Ephesians 2:10. Abanyefeso 2:10. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Kuko turi biremwa vyayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa vyiza, ivy'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. What he wanted me to do Ivy'Imana yashatse ko nkora is totally different than what he wanted you to do. bitandukanye n'ivyo ishaka ko ukora. But if you don't get done what he wanted you to do, Ariko nutakora ivyo ishaka gukora, it may never get done. bishobora kutigera bikorwa. Now that's reality. Think about it. Uko niko bimeze. Mvyiyumvireko. If I had decided Iyo mpitamwo that I would just stay in the business world, ko nari guca nguma mu bintu vy'ivyashara, ndiko ndarondera live a good amahera, life with my family, nkaca nibeho ubuzima bwiza n'abana banje n'umugore and wanje, not go back to college hanyuma sinsubire kw'ishure to learn how to be a marriage and family kugira therapist, ngo nige ingene noba umujanama w'ingo n'imiryango, I would have never been here. sinari kuba mpagaze aha ndiko ndabigisha. I would have never met Shadrach. Sinari gupfa mpuye na Shadrach. Shadrach probably would have never gone to Denver Seminary. Shadrach yari gushobora kubaho ubundi buzima butandukanye n'uko kuja muri Denver kwiga. And we go on and on with the things that as we look back
across our life, utereje amaso inyuma uguma ubona ibintu vyari kuba ugutandukanye iyo udakora iki canke kiriya. we can see the places and the times Urashobora kubona igihe that God used us. aho Imana yagukoresheje, And he made us for that purpose. kandi Imana yaturemeye ico nyene. Isn't it fun? Ivyo numva mutaryoshe ga yemwe. Aren't you glad you serve a father who has your perfect plan? Ntimuryohewe ko muriko murakorere Imana igufitiye umugambi. He doesn't have plan A, B, C, D, and E, Ntihitishamwo and you happen to get D. hanyuma ugaca uhitamo ngo A canke C canke D. Everyone is unique. Eka da, kandi umwe wese ariza. Proverbs 22:6. Imigani 22 umurongo wa 6. Start children off in the way they should go, Toza umwana indero akwiye kwamana, and when they are old, they will not turn from it. azorinda asaza atarayivamwo. I'm going to give you a confession. Ngira ndababwire gatoyi ikintu kimwe ku buzima bwanje. This is one of the biggest disappointments of my life. Ni kimwe mu bintu vyambabaje mu buzima bwanje. When I grew up, I was in church my whole life. Ndiko nakuriye mu rusengero ubuzima bwanje bwose. I read this to say, train up a child in the way they should go. Namye nsoma toza umwana indero akwiye kwamana. And so I grew up in a home that had a lot of rules, Rero nakuze mu rugo rurimwe amategeko menshi, and they had a lot of expectations. kandi barafise ibintu vyinshi batwitezeko. So when Debbie and I had children, Rero igihe je na Debbie twibaruka, I did a very good job of creating another home just like that. nakoze igikorwa ciza ho gusubiramwo bimwe nabona nkura. And what I didn't understand Ariko ikintu ntatahuye is how it should be read like the way I have it bolded here. nuko ntabisomye nk'ukuntu nashizemwo amabara ubunye hajya imbere. We get the opportunity through the insight from the Holy Spirit Twebwe rero turonka akaryo keza dusunikiwe na mpwemu yera to spot clues bo kubona As- bimwe mu bintu bitwereka as to what God made them for. ivyo bimwe mu bitwereka ivy'Imana yabaremeye. Do you agree? Have you seen that in your children? Muramaze kubibona mu bana banyu. Let's go to the next slide. So here's a fact for you. Ngikintu kimaze kugaragara mu bijanye n'indero y'abana. As we talk for just a little bit about the importance of your role as a parent. Mu gihe tuvuga ku kamaro k'uruhara rwawe nk'umuvyeyi, So the quality of parenting a child receives indero iva ku bavyeyi umwana aronka is considered the greatest modifiable. That means it can be changed because we can change. nico kintu ca mbere gishobora kwerekana mu buryo kandi buhindagurika, That risk factor that can contribute to the development of behavioral and emotional problems. ibibazo vyo mu ngeso comportement canke mu bigumbagumba emotionnel mu bana. Next slide. This is so sad, but it is true. Iki kintu kirababaje cane ariko kandi ni ukuri. So if your goal Nimba ihangiro ryawe is to have the highest probability ari ukugira amahirwe menshi yo kurera of raising a child with serious behavioral issues, yo kurera abana bafise ibibazo bikomeye mu nyifato yabo, be inconsistent. n'ubu umuntu ahindagurika. So today I feel good, so the rules are this. Tomorrow I don't feel good, so the rules are that. Uno munsi niyumva neza amategeko bazakurikiza aya, ejo mugabo ameze nabi nzoca nza ndabihindagure vyose. Be rigid. Ubu umuntu arangwa no kutagondwa, ari rigide.
I don't care if it does make sense for you to do it different this time. We don't do it that way. birabasha nimba mutabitara igituma turiko tubikora uko ariko tubikora uko. Be irritable Ubu umuntu akarigwa n'ishavu or explosive. canke asaragurika, You put those together, ivyo vyose mubishize hamwe and you're not going to come out with a chocolate cake. ntimuzoronka nka shokora, keke yo shokora. You're going to come out with something that you, as a parent, will find that you're having to live with, Uzoronka ikintu kizokugora kubana, umuntu azokugora kubana nawe, and cry because of, hama kandi azokuriza, and wish. hama mugume muri iyo menya. Next slide. It's on the same slide. Pardon? It's on the same slide. I put it on the same slide. Yeah. Yes. The next slide would be the one that has. The next slide is on the same slide. Oh, okay. Yes. All right. So the opposite of doing those things Igihushane c'ivyo rero duhejeje kuvuga is what has the highest chance of raising a child nico kizana amahigwe menshi yo kurera abana emotionally, socially, and spiritually mature for their bakuze age. mu bigumbagumba vyabo emotionnel, mu migendanire social, mu mpwemu spirituel ugereranije n'imyaka yabo. Consistency Kudahindagurika without rigidity. ariko kandi ukaba umuntu agondwa uri flexible. So you don't check your brain at the door. Ubwonko bwawe ntubusiga ku muryango ahubwo urabuzana kugira ngo ufashe kwiyumvira. You actually listen to the child and see what the circumstances really are. Ukumviriza umwana ukaraba ibintu ingene vyagenze uko vyifashe Before you render a decision. imbere yuko ufata ingingo. And find a way to control yourself when they make you so upset, so tired of it. Hanyuma urondere uko bigenza kose urondere ingene wikontrola mu gihe bagushavuje cyane, bakubabaje cyane, urondere ingene wigumiza ku murongo. I think God gave them the ability to know right where my buttons are. Je nibaza ko Imana yabahaye ububasha bwo kumenya ingene banshavuza neza neza. And they're just walking around Kandi bagaca baza hahantu nyene looking for another chance to push one of those barondera ingene buttons. bahafyonda. So I grew up in a Christian home. Nakuze mu rugo rukristo, And we had part of the leather from a stirrup on a saddle for a horse. hariho ibikoresho twakoresha bikozwe muri cuir, twakoresha ku mashevo yacu. It was about this long. Cyari kirekire nk'uko, It was about that wide, kikaba kivyibushe gutyo, and it was folded in half. hama tukaca tukizingamwo kubiri. And I got it once a day whether I needed it or not. Hama naracamana ndagikeneye canke ntagikeneye hose naracamana. And I got it until they got tired. Rero naracamana gushika aho bibaruhisha. I can remember being an 8th grader Ndibuka ndi mu w'umunani, and being in a gym class nkaba ndi muri siporo, and have bruises up and down my leg. nkaba mfise ibikomere ku maguru. And I'll tell you the truth. My parents were good Christian people. Abavyeyi banje bari abakristo beza. They just had gotten the wrong idea about how to guide their children. Ariko rimwe na rimwe vyarabasiga ingene barongora umwana wabo. If you go back to their families, Ugiye mu miryango yabo ukihweza uko bakuze, they both did the same kind of thing. nabo nyene babigira uko nyene. But when you form a new marriage and you form a new family, Ariko iyo ugize urugo rushasha, you have a chance to make a new. uba ufise amahirwe mashasha yo guhitamwo neza, ugahitamwo bishasha. You have a chance to put aside
those generational issues that have plagued your families for generations. uba ufise amahirwe mashasha yo guhindura vya bintu bibi vyose vyagumye bihererekanwa urunganwe ku rundi mu miryango yanyu. It's not easy. Ntivyoroshe ariko. When Debbie and I had been married about 3 years, Debbie naje tumaze imyaka 3 twubatse. I was in the Army and we were stationed in Maryland. Nari mu gisoda hama twari muri Leta ya Maryland. And we had a little puppy about that tall. Twari dufise akabwa gato cane. That little puppy knew how to make me mad. Ako kabwa kari kazi ngene kanshavuza. And I found myself beating a puppy. Ibaze nisanze ndiko ndakubita akabwa. So Debbie and I had to sit down and talk. Ico gihe je na Debbie twaciye twicara turayaga. At that point, we were having trouble with fertility. Ico gihe vyari bikitugoye cane kuronka abana. But we had to figure out if God ever did bless us with children, Ariko ico gihe twaricaye turiyumvira ati mbe none Imana niyo yaduhezagiza abana turiko turayisaba. how were they going to be raised in our family? Bazokura gute muri urugo rwacu? And we did. We figured out a way, and it worked. Kandi twaricaye turiyumvira kandi twaratoye umuti. We still disciplined, but we didn't leave things like I had had. Ni twarabahaye indero, twaramenye ingene tubahana, ariko kandi twarabikora mu buryo buri modern. Sometimes the way parents hurt their children is not like my mom and dad did with the leather. Sometimes they do it with this. Rimwe na rimwe abavyeyi ntibakubita abana nka kurya je nababwiye abavyeyi bankubita bakoresheje ca kintu en cuir kinini, ariko rimwe na rimwe abo bavyeyi badakubitana usanga babakomerekesha amajambo. It took me about 25 years Vyantwaye imyaka 25 to help my sweetheart gufasha umudamu wanje to get past the impact kugira ngo arengane of some things that her daddy said to her. kugira ngo aharire ibintu se yari yaramubariye byamukomerekeje. And he didn't even probably know Kandi se ashobora kuba atarabizi yuko that he had hurt her that bad. yamubabaje uko kose. That's why when God talked to men, he said, treat people with respect. Nico gituma Imana iriko irabwira abagabo avuga ati mubahe icubahiro. He spoke specifically about the wife, Iravuga cane ku bagore, but the little kids need it too. ariko kandi n'abana barabikeneye. They need to have someone who will speak to them in love, Bakeneye umuntu abavugisha mu rukundo, not speak to them in anger apana mwishavu, just because they did the same stupid thing kubera again. basubiyemwo vya bintu bibi baguma basubiramo. Because believe me, they will. They'll do the same stupid thing again Kuko vy'ukuri nico kintu nejo and bazogisubiramo again na hirya y'ejo. and again. Kandi And then one day, hama umunsi umwe, glory, hallelujah, haleluya, they didn't do it. bakahagarika. It's a miracle. Igitangaza. So I've talked to you about some pretty basic things, Vy'ukuri nababwiye ibintu ku bintu vy'imbanza, but I pray that through the power of the Holy Spirit, ariko ndasenga kubw'ubushobozi bwa Mpwemu Yera I was able to talk to you about them a little differently, ko nashoboye kubivugako mu buryo butandukanye, to where the Holy Spirit can shine a light into a corner of our heart, mu buryo Mpwemu Yera ashobora kumurikira itara mu mfuruka y'umutima wacu wari ubikeneye, that He's been wanting to get into. kandi yari amaze igihe abishaka kubikora. May I pray for you? Ndashobora kubasengera. Heavenly Father, Mana yo mwijuru, you are my Abba. uri Aba.
You are my daddy, uri papa and I love you. kandi ndagukunda cyane. You treat me so amazing as your child. Uranyitaho cyane nk'umwana wawe. Oh, Lord, help us to learn from you. Mana dufashe kukwigirako. Your mercies are new every morning. Ubuntu bwawe bwama ari ubushasha buri gitondo. You don't keep talking about what we did yesterday. Mana ntugumusubiramwo ibyo twakoze ejo. You forgive Uraduharira and you forget. kandi ukibagira. Help us to follow in your footsteps. Dufashe mwami kugendera aho uca wewe. Bless these families, I pray. Mana ndasenze sengera uhezagire imiryango. May they be lights in their community because of the difference. Because of the difference in the way they approach being with each other. Haboneke itandukaniro mu kuntu bakora ibintu n'ingene bo nyene bitanaho. And I ask for it in the name of my Savior, kandi ndabisavye mu izina ry'umukiza wanje, the one who gave everything umwe yaduha vyose dukeneye, for someone as insignificant as me. ku muntu nka jewe atacavuze mu vy'ukuri. Amen. Amen.